mudukurikirana kandi turabateye akamo mufyonde sabone mugire like mupartage no kubandi muzoba muterereye. Igiraneza Eveline ni umwana w'imyaka 6 n'amezi 7 akaba yavukanye ikibazo c'indwara y'umutima. Umuganga w'umuhinga w'indwara z'umutima yamupimye akaba yamwandikiye kwivuriza hanze kuko ngo aha mu Burundi bidakunda. Nyina w'uwo mwana arigana ikibazo ciwe. Jewe banyitwa Mugisha w'Imana Lydia mbuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Nidone mugano mu cumba gihitasi. Ikibazo afise uyu mwana ni cy'umutima. Ni kuva kivuka kubera namutwaye ku radio Muyinga bashambwira ngo iyo ngwara ntivugwa. No kugira ndamutware kumuvuza ino Bujumbura. Numvise ku radio bariko baravuga umwana agwaye nkuko. Chambuka ati wa mwana wangereka ndamukurikanye nange yokira cyanja kumupimisha rero nkuko. Mugisha w'Imana Lydia agasaba wowe wese afise umutima w'ikigongwe gufasha kugira uwo mwana ashobore kuronka ibipapuro byo kujabuka imbibe ngo aje kwivuriza mu Bufaransa. Hariho ibitaro byo mu Bufaransa byemeye kumuvura bikemera no kuzomuhira n'indege n'abazomufasha. Urumva uburetu burayo y'igitabo cy'inzira n'ibindi bipimo kubisubirisha bya corona n'ibya quarantaine. Nivyo byose bisaba mu miliyoni 1,893. Ubu rero aho ngeze mu buryo bwaraheze sikaye mfise ahantu mba mu gaparasere kamweya. Narahize naho no kuri amaraka ya 3. Narabuze sigiye kweri naraherewe buge nitiki ngeza ngaha Bujumbura. N'umuntu yayinguranye. Alexis Butoyi aserukira imbere y'amategeko ikigo Le Bon Samaritain avuga ko cafashije uwo mwana mu kumuronderera ibitaro bizomuvura itike hamwe n'ingene azoshobora kubaho mu kiringo azomara ari karavurirwa mu gihugu cy'u Bufaransa. Agasaba abandi bagira neza kuhirira kuri ivyo bimaze gukogwa. Abo bumvise kamo kuno muvyeyi amarira y'uno muvyeyi bofasha mu gutabara no gutabariza uyu mwana wacu kugira ngo arokoke ntapfe kandi yaronse byangombwa bikenewe. Ayo mahera make abura bakayamuterera nuko bazoba batereye Imana bagire neza. Bikaba bitegekanijwe ko uwo mwana azofata indege itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka uza wa 2021. Uwifuza kugira ico afashije yohamagara ku nimero 61 24 81 44 canke agacisha imfashanyo yiwe aho radio Isanganiro ikorera.